bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Bamagisho ndabagumbiriye amahoro y'iteka n'umwami Imana abane na mwese aho muri. Ndagarutse mwaca kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Turi mu kwezi kwa gatatu, ubwo hari inkuru ivugwa cyane kubw'umunsi mukuru wahariwe ni uburenganzira amategeko agateka k'umukenyezi. Rero numvise nanje twoja mu ijambo ry'Imana tukaja muri Bibiliya tukihweza tukarabira hamwe amakuru yagiye aranga abakenyezi bamwe. Shimira Yesu cyane ko yaje kugira ngo duhabwe ijambo, kubera yuko kera abagore ngo n'abana ntibahavugwa muri Bibiliya, ntibavugwa nta jambo, ariko Kristo amaze kuza duhabwa ijambo, turavugwa, turabarurwa, turamenyekana. Rero dushimiye Imana yaduteye iryo teka. Nshimye ko duhera ku mufasoni wa mbere Abigayili. Ndamukunda cyane, wari umufasoni w'ubwenge. Hari igihe tuja mu kiryoha, hari igihe tuba mu bintu n'ivyo, ariko ugasanga ntibidutera iteka, ariko bitwambura iteka twari tuzi ngo bidutera iteka. Rero nico gituma jewe nahisemwo ngo turabire hamwe mbega abo bafasoni bitwaye gute, bigenjeje gute, bahesheje gute iteka umufasoni uwo ari we wese. Rero tugiye gusoma ibya Abigayili muka Nabali, tugiye kumva ico yakoze, tugiye kumva n'impamvu ndamukunda. Muri hangana uyu munsi ndasoma byinshi cyane kugira ngo tubitahure, ariko nibwira ngo nza kuvugamwo amajambo make kubera yuko bisanzwe bisobanuye, bisanzwe bisiguye no kwibutsanya gusa mbega ko turi muri uko kwezi aho abakenyezi benshi baba bari ukunuku. Wewe nk'umukenyezi w'umukristo uriko vyitwaramo gute mu buzima bwawe bwa gikristo? Rero tugiye gusoma ni igitabo ca mbere ca Samweli, ni igice ca 25. Havuga ngo maze Samweli apfuye, Abisirayeli bose bakoranira hamwe baramuririra, bamuhamba iwe i Rama. Hanyuma Dawidi ava hasi aramanuka aja mu bugaragwa bw'i Parani. Hari umuntu w'i Mayoni, itunga ryiwe ryari Karumeli. Yari umutunzi cane, yari afise intama 3,000 n'impene 1,000. Ico gihe yariko arakemuriza ubwoya bw'intama ziwe i Karumeli. Uwo muntu yitwa Nabali, umugore wiwe yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga, ariko umugabo wiwe yari umuntu w'ikigoryi kandi w'imico mibi. Yari uwo mu muryango wa Kalebu. Maze Dawidi ari mu bugaragwa yumva ko Nabali ariko arakemuza intama ziwe. Nuko Dawidi atuma abahungu b'imisore 10 ati nimuduge muje Karumeli, muje kwa Nabali, mumundamukirize, mubwire uwo mutungwa muti amahoro abe kuri wewe no mu rugo rwawe no mu vyo ufise vyose. Muti yumvise yuko ufise abantu bariko barakemura, muti kandi abungere bawe babana nabo ntaco babagiriye nabi, ntaco bajimije igihe cose babaye i Karumeli. Muti baza imikangara yawe barabikubarira, muti ngo kandi natwe abantu biwe utugirire ubuntu kuko tuje ku munsi mwiza. Muti none aragusavye ngo ico uzoba ufise cyose abe arico uduha twebwe abasavyi bawe n'umwana wawe Dawidi. Abo bahungu bo kwa Dawidi bashitse babarira Nabali ivyo Dawidi yabatumye vyose, baraheza bitega ico abishura. Nabali yishura abo bantu ba Dawidi ati Dawidi niki kandi mwene Isayi niki? Erega muri iyi minsi hari abashumba benshi bataye ba shebuja.
none ntore imitsima yanje n'amazi yanje n'inyama bagiye abakemuzi banje mbihe abantu ntazi iyo bava. Nuko iyo mikangara ya Dawidi barahindukira basubirayo, bashitse bamwiganira ivyo vyose. Nuko Dawidi abarira abantu biwe ati umuntu wese nahagatira inkota yiwe. Nuko umuntu wese ahagatira inkota, na Dawidi nawe ahagatira iyiwe. Nuko abantu nk'400 badugana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Maze umwe mu mikangara ya Nabali abarira Abigayili muka Nabali ati erega Dawidi yatumye intumwa ziva mu bugaragwa ngo zize kuramutsa databuja, nawe araheza arabarandamukira. Ariko abo bantu bahora batugirira neza cane, nta kintu na kimwe batugiriye nabi. Ntitwagize ico tuzimiza igihe cose twabanye nabo turi mw'iraro. Batubereye uruzitiro rudukingira mw'ijoro no ku murango igihe cose twamaranye nabo turagiye intama. None rero ubimenye wiyumvire ico ukora, kuko hagiye kuba ivyago kuri databuja no ku rugo rwiwe rwose, kandi ari umuntu w'umugesera atawoshobora kugira ico amubwira. Maze Abigayili arakwakwanya akora imitsima 200 n'imikuza 2 ya vino n'inyama zihiye n'amapfizi 5 y'intama n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'imisoko 100 y'inzabibu zumye n'uturobe 200 tubumbabumvye mu nsukoni, abiremeka indogoba. Abarira abantu biwe ati munyitangire imbere mugende, nanje ndabakurikiye. Ariko ntiyabibwira Nabali umugabo wiwe, kuko nuko akimanuka ari ku ndogoba yiwe ajanye inzira ikingiriwe n'umusozi, Dawidi n'abantu be bariko baramanuka batumberanye nawe. Agize atya ahura nabo, kandi Dawidi yari yavuze ati ni ivy'ukuri vyabaye ivy'ubusa kuzigama ivy'urwo rugabo rwari rufise vyose mu bugaragwa, ntihazimire na kimwe mu vyo yari afise vyose. Namugiriye ivyiza anyishuye ibibi. Nibwaca hakagira izina muhungu n'umwe nja gusiga mu bantu biwe, Imana ibimpanire jewe Dawidi mbere birushirije. Ndekeje ngaha gatoyi ngo nihagira izina muhungu n'umwe nsigaza, mwavyumvise bimwe navuga ngo itangura aha umugore mwana ntibababara, ariko ndiko ndavuga turi mu kwezi kwa gatatu. Wewe mupfasoni, wewe mugore w'umukristo, mbega mu buzima bwawe uriyumvira, uribuka iteka watewe, uribuka ico wakorewe. Ntitube gusa mu kiryoha, ariko tube muri aba bagore b'uburorero, tube muri aba bagore bazosiga ico bamaze mu kibano, bazosiga izina mu kazi, bazosiga izina mu muryango. Hamwe niwatambuka batazoza barakwibukira ngo wa mugore yatukana, batazoza barakwibukira ngo wa mugore w'amajambo menshi, batazoza barakwibukira ati wa mugore w'indambi. Ahubwo ugerageze ugira akantu nawe ukoze, akantu k'ubwenge, ugira akantu usumbije abandi, ugira akantu usumbije entourage yawe, kugira ngo nawe uze wibukwe, nawe uze wandikwe mu mateka. Iyi Bibiliya batwandikiye abantu b'ico gihe, ariko nawe wogira ico ukoze, nawe wogira uko uhagaze, nawe hari ukuntu wokwibuka. Urumva ngako Dawidi yari yavuze ati nta zina muhungu, nta muhungu n'umwe nsigaza. Reka tubandane. Ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi, aramwunamira, yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramubarira ati mwami wanje, ico caha aba ari jewe kijako. Ndakwinginze jewe umuja wawe, zirikana ico nkubarira, utegere amajambo yanje. Ndakwinginze mwami wanje, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera Nabali. Izina ni ryo muntu. Nabali risobanurwa ngo rujuju. Izina ni ryo muntu, niko yitwa, kandi ubujuju niko kameremere kiwe. Ariko jewe umuja wawe sinigeze mbona imikangara yawe watumye mwami wanje. None rero mugenzi, nk'uko Uhoraho yamaho nawe ukaba uriho, Uhoraho niwe agutesheje ngo ntuvishe amaraso
ntiwihore ubwawe, abansi bawe n'abarondera kugirira nabi bakamera nka Nabali mugenzi. None rero mwami wanje, nyakirira iri shikanwa ngushikaniye jewe umuja wawe, urigaburire imikangara yawe ikugendanira mugenzi. Ndakwinginze mpangaza jewe umuja wawe, umparire igicumuro canje. Uhoraho ntazobura guha inzu yawe kurama kuko ugwana intambara z'Uhoraho mugenzi, kandi nta kibi kizokuboneka ko iminsi yose uzoba uriho. Kandi naho abantu bagukuriye hasi ngo baguhige bakwice, ubugingo bwawe buzokwama butekeye mu mutekero w'abariho ufiswe n'Uhoraho Imana yawe mugenzi. Kubw'ubugingo bw'abansi bawe azobushibura nk'ibuye ritewe n'umugozi. Nuko mugenzi, Uhoraho niyamara kugushitswa ko ibyiza byose yakuvuzeko, akaguhindura segaba w'Abisirayeli, ntuzohave wicuza canke ngo witeze umwikomo ko washigaje amaraso atanyanduruko canke ko wihoye ubwawe mugenzi. Maze mugenzi, Uhoraho niyamara kukugirira neza, uzuheze unyibuke jewe umuja wawe. Umugore w'ubwenge. Mbega umugore w'ubwenge. Ngo maze Dawidi yishura Abigayili ati, Uhoraho Imana y'Abisirayeli ashemagizwe yakurungitse uyu munsi kunsanganira. Hahezagirwe n'ubwenge bwawe, nawe ubwawe uragahezagirwa. Untesheje uyu munsi ngo simvishe amaraso sinihore ubwanje. Ndahiye uguhoraho k'Uhoraho Imana y'Abisirayeli yambujije kukugirira nabi. Nta kabuza bwari guca hadasigaye izina muhungu n'umwe mu bo kwa Nabali, iyo utanyaruka kunsanganira. Nuko Dawidi amwakirira ibyo amuzaniye, aramubarira ati, niwidugire usubire imuhira amahoro, nuko ivyo uvuze ndavyumvise, ndakwemereye. Amen. Ko biryoshe. Navuze ngo sinza kuvuga amajambo menshi, ariko numva biryoshe, numva novuga vyinshi. Umugore w'ubwenge. Nabali yari umugabo wiwe, ariko urumva ngo izina ryiwe ngo ryasobanura ngo rujuju. Ariko naho yari umugabo wiwe ngo yari ikijuju. Mumbabarire sindiko ndamutuka, si jewe nabivuze, ni ijambo ry'Imana. Hanyuma Abigayili amaze kumva ivyo Nabali yakoze, ntiyararama, ntiyavuga ati awa, ntiyavuga ati ntibindaba, ariko ngo arahaguruka aragenda, ngo acaranyarutsa ategura amazimano. Noneho rero aragenda agana iyo Dawidi ari. Mwumvise amajambo yose Nabali yasitse abwira Dawidi. Yari amajambo vy'ukuri y'umugore w'ubwenge. Yamenye ukuntu agenda buke buke, yamenye ukuntu amuresha, yamenye ukuntu amwaborda. Mbega wewe mupfasi, wowe iyo uriko urasaba usaba gute? Wowe iyo hari ikintu ushaka ku muntu ugenda gute? Nabali agenda yatohoje, ni babe nako Abigayili muka Nabali. Nibaza ko yagiye yatohoje, yagiye azi amakuru ya Dawidi yose, yagiye yabajije intambara za Dawidi, yagiye yabajije ivya Dawidi, agenda abizi naho Dawidi atari bwabishikemo. Na Abigayili agenda aciye bugufi, agenda yabajije, agenda amubwira ati, maze mwami. Noneho rero Abigayili niyasaba ngo muhangaze ico gihe gusa, niyasaba ngo mwakirire ivyo vyonyene, ariko atangura kumwereka ingaruka nziza, atangura kumwereka ivyo yokunguka hamwe atokora ivyo ngivyo. Abica irya nino, arangije aramubwira ati, umva akantu rero k'ubwenge karyoheye. Aramubwira ati, umva, maze umukama niyamara kugushikana aho hantu, niyamara kukwicaza kuri iyo ntebe yawe, uzunyibuke. Umugore w'ubwenge. Turi muri le mois de mars, aho bamwe bavyita uko, abandi bakavyita ukundi, ariko jewe ndiko ndakubwira clin d'œil. Nshuti mukundwa, twaratewe iteka n'umukama. Ni ukuri ukuntu yaturemye d'une façon spéciale.
murankunda kuvuga abantu bubatse amazu n'abariko barubaka murabizi, iyo utanguye fondation noneho bariko baraduza ikigo biranyaruka, baraduza n'ingoga bagashika mugashira kw'idari ikintu bita finissage. Nivyo bintu nabonye bigorana, utuna turiya mugabo kandi iyo finissage n'utuntu tw'amadetail, ni ukuvuga ngo iyo nzu iba yamaze gufata iforomo, uba wamaze kuyibona neza ingene imeze, donc uyikora avec soin, umva nyene ni finissage. Rero wibaze twebwe Imana yararemye kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu, irarema ibintu vyose, irangije ngo inama zirakorana ngo tureme umuntu mu ishusho ryacu. Bahejeje kumurema ngo basanga none ngo ntibikwiye ko yibana, ngo reka tureme umuntu ngo tumuremere umufasha bakwiranye. Mwibutse ko wa muntu wa mbere twabaye utwondo Imana yahumekeye, Yesu nashimwe. Ariko weho Imana ngo irasinziriza urya mugabo uva mu rubavu rwiwe mukagufa kutugufa twiwe. Ni ukuvuga ngo no iyumvire iryo remwa, donc turi abantu twaremwe mu buryo butangaje. Noneho rero Kristo amaze kuza aradutera iteka, ubu natwe turabarugo, ubu natwe twahawe ijambo. Mugabo ijambo twahawe turabe neza, tugendane ubwenge. Wowe utabufise ubusabe, wowe wumva umengo sinzi, rondera uko bimeze. Nabali bambe Abigayili muka Nabali aba umugore w'ubwenge, amenya icyo akwiye gukora no mu mwanya akwiye kugikora, arihuta ngo yaciye yihuta. Umva abandi hari igihe abanza kwikazanura, abanza kwiraba, naho batweretse ko Abigayili yabanje kuraba ingene asa, yabanje kwikemura. Oya, yagize ibintu vy'ubwenge, kwifata neza, kwiswanya si bibi, ariko raba ingene wowe uri kuraba, raba priorite, icyo uri kura prioriza mu buzima bwawe, uprioriza iki. Abigayili amenya priorite, amenya uko avyitwaramo, amenya ikibanza, amenya icyo akwiye gukora, ngo aranyaruka maze ngo asanga Dawidi. Abigayili yari umugore w'ubwenge. Ndakunda Abigayili gushika naho, ndakunda Abigayili ku buryo ntogusobanurira. Umva aragenda aramuresha, aragenda aramubwira, mu bigaragara ntivyari bwaboneke. Dawidi ntiyari bwicare muri ya ntebe y'icubahiro azoja kwicaramo, ariko aragenda amubwira nk'uwamaze kuyicaramo. No erega n'ukuntu ari igihe umuntu akubwira ikintu naho utashakaga uramuha. Bahora batubwira kera ngo urakoze, ngo yamaze mu mapera ya patiri, kuko abana baragenda ngo urakoze, agaca asubira akabamurira, agasubirayo ngo urakoze, agasubira akabamurira. Nawe uzobirabe, iyo umuntu agushimiye, iyo umuntu akuvuze neza, iyo umuntu agutatse, iyo umuntu agukuyakuye mu kukubwira, akakubwira amajambo aryohera amatwi, biragoye ingene cyaza kugusaba mu nyuma uhava wanga, kubera introduction yiwe ingene yaje neza. Abigayili aza neza. Abigayili amenya ingene abwira Dawidi, aramubwira, arangije amubwira tumva, non seulement nutakora amaraso, nuzicuza. Yazananye amajambo y'ubwenge. Numva twosaba umukama akaduha ubwo bwenge, akaduha ubwenge budufasha kubaho muri societe, akaduha ubwenge budufasha kubaho mu gihe cacu, mu gihe nk'iki. Arangije ngo aramubwira ngo nuko rero umukama niyaheza kugushitsa ko vya bindi vyose uzonyibuke. Mwumvise umugore w'ubwenge. Abantu bakunda gusoma Bibiliya murezi yuko hari akantu Abigayili yavuze ngaha, avuga ngo Imana yakubujije kwihorera wenyine. Bisobanura yuko quelque part Imana iraduhorera, kandi bivuga ngo Imana yari buhorere Dawidi ako gasuzuguro Nabali yamugizeko. Kandi abantu bakunda gusoma Bibiliya, abatunze Bibiliya n'abahava bamfasha basome bikurikire, vyahavuye biba. Nabali yahavuye apfa, Dawidi yaragiye, yarashitsi yaja, byaratunganye bimeze neza, atanzara gifise, maze ngo amakuru amugeraho yuko wa mugabo yapfuye. Noneho rero Dawidi yibuka rya sezerano yagiranira na Abigayili, ngo aca mutumako aramucura. Umugore w'ubwenge, umugore w'ubwenge yakijije ubuzima bwiwe, akiza n'ubw'abandi. Wewe biri gute? Navuze ngo nta vyinshi nja kuvuga, nahanje nawe twibaze. Ubwo turi muri Romoa, haba hariho ibiryoha vyinshi ku bijanye n'umupfasoni, ku bijanye n'umugore, ku bijanye n'umukenyezi, ku bijanye n'umwigeme. Wewe biri gute? Numva twosaba ubwenge. Mana turagushimiye, turagushimiye kubw'ijambo ryiza, turagushimiye ko ujya utanga ubwenge. Umwami Salomo arakubwira ati aba bantu sinobashobora, utampaye ubwenge, warabumuhaye. Kandi na Abigayili turumvise ko yari umugore w'ubwenge. Ndasenze rero Mana ngo umugore wese azumva rino jambo, umugore wese
igihe icyo ari cyo cyose azoyumvira, haba ubu canke mu myaka iri imbere ya 10 ya 20, uzomuha ubwenge, kubera ko turakeneye buno bwenge, kubera ko ubundi turi pilier, nous sommes les piliers de la famille. Tugira ubwenge buduha kuba soumise, ubwenge buduha kuba des femmes aimantes, ubwenge budushoboza kuba des femmes accueillantes. No mu gihe umengo nticyari kibereye, turakeneye ubwenge. Turagushimiye rero kubera ko ngo nta wundi urivugira ubusa ku musozi, ndazi neza hari imbaraga zo mu ijuru ziri buherekeze rino jambo, uhe abantu ubwenge, maze ishimwe n'icubahiro bikomeze kuba ibyawe iteka ryose. Amen. Mwarahezagiwe cyane. Wowe wumvise rino jambo ukumva riragufashije, risangize abandi, mfasha kuvuga ubutumwa, ntuvyigumizemwo, partaja, gira like, gira commentaire. Nawe wumva hari ikintu wumva ushaka kudusangiza, ni karibu. Ijambo ry'Imana ntabwo ndi umuhinga waryo, ndasama gusa, maze mpwemu yera agatanga ico yagomba gutanga. Wumva hari ikintu wodusangiza, wumva hari ukuntu twoterana intege kugira ngo tubandanye muri runo rugendo, kuri Exia Vibes TV turaguha umwanya, turaguha ijambo, ico twanka nicambura iteka uwundi muntu. Rero kaze bantu b'Imana, kaze dusangire ivyahumetswe, kaze dusangire, kuko hano niho hari isoko ry'ubuzima. Karibu kandi umfashe usangize abandi bantu benshi. Nawe uri mushasha ariho wari ukiza, karibu fyonda kuri abone, misi yose kuwa gatatu.